ni kugira ngo twese dushobore guhana ama information ari nécessaire muri wa mugambi w'uko dushobora kwiyubaka hama tukagira aho dushoboye gufatira ama decision parce que kimwe mu byo nizera nuko kugira ngo ushobore gufata ama decision ari rationnel kugira ushobore gufata decision zigutuma ejo utazicuza no kuba ufise information ikwiye information ziri complete kandi ziri fiable rero ni impamvu itumye dushobora kuorganiza ispace abasanzwe babimenyereye hari abo twari kumwe muri groupe WhatsApp aho twashobora gutanga ama information ajanye n'ivyo kuza ngaha muri Corée kuza kwiga ni groupe WhatsApp natanguye mu ntumbero zibiri ubwa mbere bari abagenzi bakeyi baza barambaza ingene bimeze ngaha hama ndiko ndabishura kubera umwanya w'abari muto ndakaya ka groupe WhatsApp gatoyi ndaheza ndababwira yuko noza ndabishuriramwo bose kuko umwe wasanga amaze ikibazo kwiwe wundi kwiwe kandi ugasanga ivyo bibazo uko bariko barabikubaza bakubaza ibisa rero bishuriye hamwe vyaca bigabanya umwanya vyaratuma nabo bashobora no gufashanya naho baba bari groupe WhatsApp yarakuze ubu nini iragutse irimo abantu barenga 600 ariko nk'uko bamwe bagiye baragira ama suggestion yuko twoshobora gutunganya ikindi kintu twoshobora gukoreramwo mu gutanga information kiri rentable ihuye n'ubuhinga bw'uyu munsi niyo mpamvu uwo munsi dushatse kugira iyi space birafasha cyane kuko bituma information zigumaho ejo uzikeneye canke ejo agashobora kuziraba canke kuzumviriza karibu kandi nitwa Patrick Bizoza nk'uko benshi bavyumvise mu myidondoro yanje mba muri Korea y'Epfo ndi umunyeshure ndahamaze igihe kinini cyane ariko bivanye n'ama initiative yo kuza turafashanya mu gufasha abandi kuronka ama information vyatumye benshi bibaza ngo ndahamaze igihe kinini ariko si igihe kinini gose rero cyantumye kandi nza ndatanga ama information nuko nagize amahigwe ndakora ku ishuri nayo sanzwe nigako ariko ubu uye sindiko ndahakorera bivanye n'amakontra twagirana n'ishure ariko byarafashije cyane abanyeshuri benshi baza ino muri Corée cyangwa babifuza ama information beaucoup plus n'abashobora kuza kwiga kuri iryo shure nahawe ama responsabilité yo gushobora imwe mu zo nari mfise yari gushobora kuraba ama dossier y'abanyeshuri bo muri East Africa imbere yuko agenda mu zindi nzego zo hejuru rero ndabahaye ikaze rero ibyo tuza kuvuga ko uyu munsi ahanini tuza kuvuga mu bintu bitatu turaza kuvuga kijanye na information ku mashure twongere tuvuge ikijanye na application process intambuko nyamukuru umuntu agenderako kugira ngo ashobore ku applyinga kugira ashobore gushika ngaha iya gatatu ni ikijanye na visa information mbega muri visa hakenerwa iki nk'umunyeshure umuntu aho ariko yifuza kuza ngaha muri Corée du Sud ni ibihe bintu vyankenerwa ni ibihe bintu umuntu yoshira ko attention nini kugira ngo bimworohere bimukundire ingene ashobora kuza agashika kw'ishure bidukundiye umwanya dukundiye turashobora gucako ica kane tukavuga la vie en Corée du Sud en général tukabicako kugira ngo umuntu ashobore kwimenya mbega kuko benshi hariho abaza bafise information ziri erronées suivant n'ukuntu baba bagiye bararonka ama information mu buryo butandukanye bamwe bakababwira ati bimeze uko abandi bimeze kurya bamwe bakaza hari ibyo biteze babisangeho abandi bakaza hari ibyo bifise mu mutwe ugasanga biratandukanye by'ukuri n'ibyo bahasanze canke bigaheza bikabaviramo amahogre rero navyo ne turose akanya turaza kubicako gatoyi ndibaza n'ivyo ahakuru tuza kuvuga ko icya mbere rero nshaka kuvuga ko nk'uko nababwiye turi kumwe ngaha na witwa Beni araza kumfasha mu co-host n'uwitwa Parfait ndamutora neza kugira ngo ashobore kumuha co-host ntaco ahaza kuzira araza kuhashika icya mbere nariko nshaka kuvuga ni ivyo ariko intunganyo y'ingene itunganije space turaza gutanga information hama ubugira kabiri muraza kugira ibyo mubajije nk'ibibazo hama turaza kugerageza kwishura ibyo dushoboye kumenya ikindi nashaka kuvuga nuko inyuma y'iyi space hariho iyindi space izohaba izovuga ibindi ariko reka tubanze tuvuge ubuye ibijanye n'ibyo muri by'amashure hariho iyindi space izobaho ijanye n'ivy'ama bourse n'ama scholarship n'andi zindi opportunité
abarundi tutariko turakorerako ariko tushobora kwitegurira tugashikako ngaha muri Corée du Sud canke ahandi. Icambere n'ikijanye na information ku mashure. Igituma natanguye ikijanye na information ku mashure nuko ubwa mbere na mbere urabanza ukamenya ati mbega jewe nshaka kwiga kw'ishure irihe. Mbega amashure ahari bakunda guha abarundi, abanyafrika n'amashure ameze gute? Mbega igisata je nipfuza kwiga gisanzwe kiriho kuri ayo mashure, mbega ndashobora kukironka? Nivyo dushaka kurabira hamwe. Rero amashuri ngaha muri Corée du Sud nabonye muri izi programme zo kuzana aba étranger benshi baza kwiga kuko biri muri politike y'igihugu. La fois passée nariko ndaraba kuri Korea Times, ni ikinyamakuru gikomeye cyane cangaha muri Korea cegukira guverinoma. Twarabonye yuko hariho bifuza gushika muri 2027 bifuza ko hazoza kwiga abanyeshuri bashika 300. Donc bafise umugambi munini wagutse wo gushobora kuzana abanyeshuri baza kwiga ngaha muri Corée du Sud muri objectif ya kiga ca cultural expansion cyo gutuma culture yabo itera imbere canke igenda mu bindi bihugu. Kuko bobo ibihugu biba bimaze gutera imbere barazi la valeur ya human capital. Babaze ati umuntu aje ngaha ayakiga ntarahura gusa ubwenge, arahura n'ururimi kandi la langue ijana culture. Iyo agiye naho bizogenda uko nyene. Un jour uzosanga tugiye kwimplanta industrie entreprise mu gihugu cabo, hama tukisanga à l'aise ko tuzoba dufise umuntu avuga ururimi rwacu. Rero amashuri ngaha hanini dukunda kuronkamwo abanyafrika, si amashuri vraiment ari ibintu vy'amascience, n'amashure usanga ari amashuri y'amasous convention protestante. Usanga en tout cas nk'amashuri jewe nzi abarundi bigako sorry, amashuri nzi abarundi bigako canke abantu muri East African Community benshi bigako, kiretse abantu baza ku bijanye n'amabourse. Hanya amabourse ari bourse yitwa Koika, iyo bita KAIS. Koika ni bourse ya coopération bilatérale y'igihugu ca Korea n'ibihugu bindi surtout vya Afrika. Abo nibo baza mu mashure usanga baje kwiga ibisata bihuye n'ibintu bariko barakora mu bihugu iwabo mu maguverinoma, kuko ico gihe ho batanga amabourse ahuye n'ivyo bakora kandi bategerezwa ko bakora muri guverinoma. Abo rero barashobora kuzobasanga bariko bariga ibintu vya ingénierie, bakiga ibya medicine, bakiga agronomie, donc bakiga ibintu nyene bihuye n'ibintu bakora kandi bidode scientifique novuga. Ariko amashuri dukunda kuronka pour mu mico nabonye n'amashuri sous convention protestante. Rero ayo mashure usanga kenshi ari ama graduate universities, ni amashure aho usanga bagiye gusaba muri guverinoma ngo batanguze inyigisho zijanye n'ibintu ndoramana vya divinity, theology, ibintu biriye n'ivyo. Ariko kubera ko iki gihugu ari igihugu gisanzwe kirimo toya abantu biyahura naho nikiri hejuru, baca basanga bariko baragana muri ibintu vya psychology. Usanga ari amashure turiko turagira harimo ibintu vya theology, divinity, hamwe n'ibintu vya psychology, vya counseling. Ibindi bisata ukunda gusangamo ni ibisata by'uburongozi bya leadership. Kiretse ko hari amashuri ubuye atanguye kuzaremererwa kuzarashiramo izindi programme za master za MBA plutôt. Hariho nkitwa Sudo International University aho ubuye haramaze kuza MBA, ariko izindi nyinshi bariko baraha abanyafrika n'abarundi b'iwacu ni izi usanga ari ibintu vya theology, divinity, leadership, na counseling bya psychology. Nico ikijanye n'ibisata nico. Rero aya mashure ahanini amashuri nabonye bariko barasa n'abakira n'amashuri no babwira ko nka ayakomeye hariyo bita Young Graduate University. Iyo niyo nashoboye kwigako, iyo nigako kandi iyo nararoseko n'akazi. Hariho izitwa za Hanyang University, hari izitwa Sudo International University, hakama n'izindi no kwitwa ko ari nka zishasha cangira abarundi tuba tumenye vuba. Hari izitwa za Westminster University, n'iyitwa Durham Theological Seminary University. Izo n'amashure ahanini mbona abarundi bariko barazako cane, ariko ntigisigura yuko ushobora gusanga n'ejo hari izindi shure tuzomenya canke abandi bazomenya, bivanye n'ukuntu tugiye explora, ugasanga turiko
turatanga ama information atuma twaprayinga ku mashure atandukanye, ariko izo ahanini nizo zihari. Hariho izo ziri mu karere kegeranye na Seoul, ariko hari ikindi gisagara ca kabiri citwa Busan. Hariho ayandi mashure nyene, kandi abarundi batanguye kuza ngaha muri Croix du Sud, niho hantu batanguye gushikira. Ariko mu myaka nk'itatu iheze canke ibiri, ibitigiri vy'abarundi vyaragwiriye cane ahegereye Seoul, gusumba aho Busan. Vyavanye n'ingene hagiye haraba iyo immigration, eh, biciye ku mashure abanyeshuri bagumye baza bashikira hamwe. Ico cari ica mbere kijanye na information ku mashure. Muraza kubaza ibibazo ntihaba hari ico nasivye canke mugenzanje, sinzi ko ntuze yarashika parfait, ariko ntaco nubwo tubarashika. Beni araza kuza kumfasha après. Eh, ico ni icambere nako ndavuga kijanye n'ama information ku mashuri. Hama ikijanye na application process ni kimwe kiza kirahereza ikindi. Icambere no kumenya ama information ku mashure, mbega ishuri rizotangura ryari, ishuri rifise ibisata ibihe, no kwaprayinga kuri ikihe. Hama iyo abantu bariko baraprayinga bava muri bihugu vyacu vy'Uburundi na hehe, kenshi vraiment ntibakunda kuraba ngo hora wiga igisata ikihe ngo kugira ngo dushobore kuguha canke ntidushobore kuguha, oya. Aha ndiko mvuga muri kuri aya mashuri twebwe turiko turaronkako, sitiko mvuga amashuri ajanye n'ibintu vy'amasiyanse cane. Hariho abantu usanga barize droit, hari abantu usanga barize ivy'ubuganga, hari abantu usanga barize ugasanga bariko baraza kwiga ibi vya psychology, bariko baragira leadership, bariko baragira MBA and so forth. Rero ico nta muntu yoshobora kwitinyako. Ikindi nuko umaze kumenya ishure ushobora gupostirako, ukamenya ryari rizotangura. Ico gutangura naco aha ayo mashuri yaplika kabiri mu mwaka, hariho fall na spring. Abo usanga baplika guhera mu kw'icenda, mu kw'icumi gutyo, abo bashobora kuza mu kwa kabiri, mu guhera mu kwa mbere, mu kwa kabiri. Hama abashobora kwaprayinga nabo guhera mu kwa muci, donc mu kw'indwi, mu kwa gatandatu, mu kw'indwi, mu kw'umunani, abo barashobora guca baza mu kw'icenda bagatangura ishuri mu kw'icenda. Application process rero ni ukubanza ukaraba mbega hariho amaforomulaire kw'ishuri usanga batanga y'ibintu twuzuza. Ntiba ari ibintu bigoye kuko Corée du Sud bavuga igikoreya. Aha ndiko mvuga cane kuja n'indimi. Corée du Sud bavuga igikoreya, icongereza barakivuga mugabo si vya cane, kandi n'abakizi ntibifuza ko baguma bakivuga, bashaka ko ururimi rwabo biba culture nyene yinjira mu bantu. Rero nico gituma n'icongereza ntigikura cane muri bo. Rero ntibigoye cane gukompleta aya madokima, aya maformulaire. Hama ikindi naco, hari amadokima usanga akenerwa ku mashuri nka yose ni nk'amwe. Ikintu gikunda kutugora cane abarundi, ikintu bijanye na uretse ibintu bijanye n'amadosiye academique, diplome et bulletin. Hama bategerezwa kuba ari umuntu yize faculté, donc atafise diplome ya institut. Dutandukanye, hariho institut nk'ishuri ryitwa institut, ariko rigatanga diplome donc yemewe ya kaminuza, atari diplome ya institut. Ariko ngaha twebwe ico baba bashaka, baba bifuza diplome, donc nk'umuntu yagize nka faculté. Inonso chose nuko ni ivyo vya dossier academique, ni ukuvuga urahiga diplome n'amabulletin atatu, ariko hari abarenze amabulletin atatu par rapport n'imyaka bize, nk'abo bize muri ancien système. Ni ikintu canagoranye kw'ishuri iwacu kuko ntibabitahura. Hari abantu benshi wasanga bariko barakuramwo, nkaca ngenda nkavuga nti non, ni système imeze uku, nkagerageza guhiga amadokima yo muri ministère kuri internet, ingene bagiye barahindura système academique y'i Burundi, nkagenda ndabereka hama bakabemerera. Rero amadosiye ingene baca bayagenza, diplome n'amabulletin yose utegerezwa kuyahigira apostille. Apostille kare twazihiga muri ministère des extérieurs, ariko kubera ko abarundi bagiye barashiramwo ibintu vy'amanyanga atandukanye, ibintu bitabaho, kandi vraiment iki ni ikintu dukwiye kwitondera parce que kirambika ibara Uburundi. Mes chers amis, umuntu abonye muriko murashiramwo amanyanga w'umu étranger, naho abumwe bituka igihugu, bituka Uburundi, bisigura ngo n'ab'inyuma yabo vyosigara birabatuka. Namaze kubona ko ari amakosa abarundi bakoze, bamwe bamwe usanga ariko aratukwa abandi ku bijanye n'ibyo vya dossier academique. Ndibuka ko hari abantu ndiko ndaraba nk'amadosiye yabo wasanga bashizemwo ibintu bitari vya
Eh, nkabona ko ari ibintu bitari byo nkavuga nti ibi ninabireka bigashika imbere baza kubona ko nagenda umuntu mubi kandi biraza gutuma n'abandi barundi bose b'inyuma bazibabona nabi nkaca ngerageza nkahamagara umuntu nkambwira nti wakoze ibintu bitari byo kandi puso ni jewe ndakwikuriyemo nta muntu n'umwe ntakuramo ntabibariye hama rero wowe bishoboka ko abikosora nashobora kumubwira hakiri kare bikosore hakiri kare ubigire uku n'uku n'uku barabizi benshi ko nagenda bibafashamwo turabifashanyamwo rero bwa mbere bagira amapostire muri ministère des Affaires extérieures ariko après bamaze kubonamo ko harimo amanyanga baciye bashaka ko uzuragira n'ama apostire muri ntuze muri Korean Embassy based in Rwanda utegerezwa kugenda mu Rwanda ukagira ama apostire si ngombwa ugenda urashobora kubironka kwitso kuko turaza kubishika ibijyana n'ama visa process ntibisabwa ko ushikayo bisaba ko birungika gusa impapuro ukazirungika rero ibyo ni document academique ikindi naco gikomeye ni kijana n'amahistorique bancaire cyangwa bank statement aha muri Corée basaba 20 000 dollars ou équivalent franc par rapport ya to ya BRB ariko euh, hariho politiki ko bazoyamanura bagashika kuri 16 000 dollars kugira ngo bashobore korohereza abanyeshuri baza ino muri Corée hariho amapolitiki ariko aratuma yorohereza abanyeshuri bari ino nubwo tutabona ingene ariko araja mu ngiro ntiyaraja mu ngiro neza hariho nka politiki bon ngira umuntu aza kubivuga ko gatoyi muri la vie en Corée du Sud en général ibijanye n'ico bita ditene nk'ubu barumvirije ikiringo ditene n'ikiringo tuhigamwo ni igihe cyo twahize ishure tugahiga akazi kajanye n'ivyo twize rero abantu baragiprofita bakaza barahonovela donc ivyo turaza kubishikira Euh, nariko ndavuga iki kintu bijanye ca historique bancaire rero bashaka 20 000 dollars ou équivalent kenshi twebwe tukiza barashobora gushira gukorera ubusha umuonte mutante ariko beaucoup plus uko vyagiye birajamwo amanyanga ukiyo twumva abarundi bashika nk'amajana abiri barapostiye bose ugasanga bafise konti muri microfinance imwe bose ugasanga n'abantu badashika na 30 bifitiye ma 200 millions y'amarundi donc baca bagira amakenga uburundi turabuza abantu badashika na 27 bafise amamiliyoni angana kuye ku makonti yabo yakura hehe kandi bakakura muri microfinance imwe ivyo byose bica bigenda biratuma hari amaprocedure yagiye araba endurci nk'ubu uye par exemple ubu uye ntushobora gutanga bank statement cyangwa historique bancaire yo muri microfinance ibyo barabikuye kuko barabonye ko ama microfinance hari ama microfinance bacishamo ugasanga bariko barakora ibintu bitari byiza novuga donc bagatanga amadokima ngira atari ya kwe canke bagafasha kugira ngo batange amadokima atameze neza hama icya kabiri kare twaratanga umutante umuonkre n'abandi ariko eh, ariko ubu uye kenshi bavuga ati niyo abanyeshuri kw'ishuri bariko baragurisha ama interview bakubwira ngo ugire konte soit ari konte yiwawe cyangwa konte y'umuvyeyi ariko ivyo ntawe nodekohaja kuko hari abonzi bagize n'abanki n'abatante bigakunda mugabo twe kare wapfa gutanga ukerekana relation familiale mufitaniye n'uwo muntu uko yaba naho yaba iri kure mu ugashobora kuyijistisha byarakunda ico ni ikindi gipapuro gikomeye cane ca historique na bank statement gikunda gukenerwa gose umuntu yakwitegurira kare ibindi navyo bica biba ama supporting documents y'amadokima usanga aza gusigura par exemple nk'ubugize umutante utegerezwa guca utanga composition familiale dufate ko ari umutante paternel uca usanga composition familiale ya sokuru wawe akerekana donc composition yiwe ikerekana abana bamwamukako muri abo bana mwamukako ugasanga harimo uwo mutante donc wavukana na papa donc hama nawe ukaca werekana nuko papa wawe donc ari papa wawe watangiye extrait d'acte de naissance yiwawe izo zindi usanga ari ama supporting documents ku buryo n'umuntu yoba ari mbere abona izo document avuga ati ndabiravye ndabona ko uyu muntu avukana n'uyu ubu nawe ndabona ko avukana n'uyu hama ikindi maze kubona kiriko kiragorana nuko bon turacari muri système analogique y'iwacu i Burundi ugasanga banki barayandikiye kuko vraiment barandikira ama banki cane bakababaza ko ayo makonte ariyo zo muri iyo banki cyangwa bakabaza ko amafaranga yasohotse donc ico gihe hasohoka historique ko ariyo yari asanzwe ari kuri iyo konti ni ikintu nabonye barashobora kwandikira banki yagahera iminsi 5 indwi batarishura rero ugaca usanga barakwimye viza bavuga bati uyu muntu petetse ko ibi bintu
peut-être ko ibi bintu atari ivyi donc atari izi konti atari ivyiwe. Ico ni ikintu twabonye. Hama ico ni ikijanye na application process. Iyo umaze rero kubitanga kw'ishuri izo document zose nariko ndavuga, hariho amashure apasisha interview n'izindi zidapasisha interview. Iyo amashuri apasisha interview mukaba preselectionné baca babaha date ya interview. Hama date ya interview igeze, ikintu nabonye kuri interview nuko i Burundi turacyafise ca kibazo ca connection. Hari abantu benshi baguma bansaba ngo dusabire connection zaducikiyeko ngo badusubiriremwo, ariko harimo n'ama warning barabivuga hakiri kare ati uwo connection iza gucikirako uwo ntitumusubiramo bizobe mucitse. Rero ni ni ibintu nyene tugenda turabamwo vy'ubuzima tubayemwo bw'i Burundi, ariko ubu bikazoga biragira ingaruka ku buzima bw'umwe n'uyundi. Ico ni ikintu nabonye, wasanga vraiment ama connection ariko aracika, ama opportunité y'umunyeshuri ikaba igiye uko nyene, rero muri interview bigaca bigenda uko nyene. Eh, Ikindi ku mashuri apasisha ku mashuri apasisha interview, ishuri rero zipasisha interview zica ziraheza zigaca ziguprograma kuri interview iheze bagaca baranonsa haheze nka une semaine gutyo, bakanonsa ati abanyeshuri nibo bashoboye gupasa interview. Abo rero baca babaha 2 semaines zo kuriha premier semestre. Hari ico nasivye gato, amadokima iyo yarungitse ino nta ma soft copy bakunda, n'ama hard copies, donc urabirungana DHL. Kiretse amashuri abiri nabonye menga imwe, nayo ntibikora professionnellement, ni muri izi zishasha nababwiye zibiri za nyuma umengo ni Dehan Theological University. Usanga bashobora kwemera n'ama electronique ukuntu bobo, novuga nti ntibabikora professionnellement par rapport ingene nabonye bagiye baratunganya intunganyo yabo. Hari abo wasanga bariko barakontakta abantu ugasanga bagusavye nka document kuri WhatsApp n'ibindi. Bon, ivyo ntavyo vyari bitwaye mugabo nuko nciye nshaka kwinjira muri vyinshi. Hariho utundi dusorobo umuntu yagiye arababonamo. Iyo rero bakubwiye kuriha amahera y'ishuri, nico kimwe n'aya mashuri adapasisha interview. Iyo baguselectionne baca baguha 2 semaines zo kuriha premier semestre. Ariko avant y'ivyo, iyo urungitse amadokima application fees ziri entre 50 à 75 dollars novuga, parce que ifaranga ry'ino rishaka kungana n'ifaranga ry'u Rwanda. Birangana, bisa n'ibingana. Hariho amashuri rero usanga arihisha 50,000 won, izindi nazo zirihisha 100,000 won, ni gushika ngaho. Donc ni entre 50 à 75 dollars novuga. Ayo rero ayo ntasubizwa, iyo uronka visa canke utayironka ayo ntasubizwa. Hama kandi idokima zawe ntashobora kuziraba imbere yose n'ivyo vya interview, ntashobora kuziraba ayo mafaranga utayarishe. Iyo rero vyashitse hahandi watoye interview canke za zindi zidafatisha interview ukaba selectionné, baca baguha 2 semaines zo kuriha amahera y'ishuri. Amahera y'ishuri nayo bivanye n'ishuri ni guhera kuri 1,500,000 y'amawon gushika ku ma 2,800,000 novuga, gushika kuri 2,800,000 won. Aho wowe ni muri master, sino PhD n'ayandi usanga arenga. Bivana n'ishuri, bikavana n'igisata. Urashobora gusanga mwiga kw'ishure imwe, urashobora gusanga wiga kw'ishuri imwe n'umuntu mugakorera mu gisata bitandukanye, ukaba ufise donc umwe akaba ariha amahera atandukanye n'ay'uwundi. Surtout kubera nababwiye ko hari amashure ari amashure ari sous conversion protestante, ubu retrouva abantu biga ibintu vya divinity theology, amahera yabo ari makeyi. Par exemple ndabakarorera, nk'ubu jaho niga deja tworishe mu ma 3 millions, mugabo twese baca batugrantinga scholarship ya 700,000. Ubu d'ailleurs nabonye ari 600,000. Nk'ubu je no kuvuga nca ndiha 2,400,000 won, no kuvuga ni nka 1,900,000, 1,800, 1,900 dollars gutyo par semestre. Hama uhejeje kuriha, bon, mugabo bantuze abiga vya divinity bo usanga bari ma 1,800,000, 2,000,000 gutyo z'amawon. Urumva bo abari make par rapport ya twebwe twiga leadership. Alors iyo uhejeje kuriha rero
iyo uje kuriha baca baguha hari amadokima baca bakurungikira rero bivana n'ishuri hari ishuri rikurungikira amadokima ntibasubire gusaba amahera yo kurungikira amadokima hari kagira izindi uriha donc ni dokima yo uzirihira kugira zigushikira i Burundi iyo rero dokima zigushikira i Burundi haba harimo admission letter bari admission letter hakabamo na n'izindi dokima uba usabwa kuzojana muri ambasade igihe uzoba ugiye gusaba ama interview plutôt uzoba ugiye kugira gusaba visa arico kiba kikirako arico ca nyuma novuga ca visa information sinzi gatoyi mu kunduhurira Beni wowe uri hafi ukavuga gatoyi ku bijanye na visa application unduhurire gatoyi. Allo Beni Oui, Patrick. hari ico ushobora kuvuga na application ya visa ukuntu Bon. Ego gusa en fait ivyo wabivuze nivyo nyene ico noterera nuko genre abakorean n'aba-asiatique donc Corée, Japon bari ouvert franchement bari ouvert usi ikibazo urabandikira directement ukababwira ati nagize ikibazo niki bari kwishura hama ico cerekeye visa process barakurikiza amategeko cane gose nico gituma niyo umuntu agize ingorane bitaho kumwishura hakiri kare bakaca bamenyera aho problème yabereye. Visa process navyo biroroshe uca kuri site web ya ambassade ya tous les consignes bakakubwira amadetaye kugira usabe visa yabivuze Patrick donc uratanga amadokima kw'ishure baguhaye bakwemereye hama ukaca utanga ama bank statement donc iyi document ziprouva yuko ushobora kuri iryo shure bien sûr izo documents zose mvuga n'ama copie physique hama ukaca werekana rero relation mufitaniye n'umuntu azokurihira ishuri ego gaca gusaba n'ama bulletin yo muri baccalauréat ugiye gusaba master hama ugiye gusaba PhD bagusaba izo muri master ego donc ibintu vraiment bica mu muco hama si tu peux pas te déplacer au Rwanda tu peux les envoyer ego ni ibintu vraiment nta kintu kiri compliqué gusa ni ugukurikiza ama process uko nyene babigusavye ukakurikiza amategeko ico novuga nico merci. Merci beaucoup Beni. Ego. Nkuko yabivuze Beni nuko nyene amadokima donc hari amadokima kuri ntuze kuri site ushobora kuraba kandi ikindi naco mes chers amis ikintu maze kubona nuko abarundi vraiment nabo twita ngo turaba intellectuel hari ibintu tukiri inyuma gose kandi bon naho tukugira mu buryo bwagutse bw'igihugu bituma usanga hari ibintu n'amasegiteri amwe tutariko turashikamwo neza donc tugendera ibintu superficiel nyene igituma ibintu bivuze bon ndabivuze ko ni ibintu ni culture yacu dukwiye guhindura usanga ifise ama effet negatif no ku buzima bwagutse wanashima bw'igihugu canke bwa twifuza kugera ari ikintu co gusoma sinzi ibintu vyo bidufata vraiment batwigishije gusoma guhera kera ariko sinumva ukuntu umuntu ashobora kubaza ibibazo bitatu bine bitanu ukira tuvuga ati no est-ce umuntu ariko ambaza ibibazo ariko arasoma canke ntari bimeze gute donc turakunda cyane ko abantu batubwira gusoma nuko natwe twokwironderera ariko biraryoshe ko natwe dushiramo uruhara rw'ikintu tuba dushaka kugerako ishatse kubatumirira ni byiza ko tuza turagera nko ku masite y'amambasade tukaraba ibintu vya nkenerwa ni vyiza navyo si bibi gupartaja gusangira n'abandi information ni vyiza ariko ni na vyiza ko natwe tuvyironderera mfatiye kuri ikintu Beni yaravuze yuko ku masite usanga hariko ivya nkenerwa biba biriko muze muragenda kandi ibintu vy'amambasade murabizi yuko igihugu cyose kiba gifise ukuntu cicungera mu gutanga amaviza rero ni vyiza ko tugiri amadokima ari clean asa neza ku buryo tuduhigiye n'inzira abari inyuma yacu kurya nabibabwiye hariho abarundi benshi usanga bakoze ibintu ugasanga bigarutse kubera intandaro yo guca ibiraro ku bari inyuma yabo pour dire iyo dukoze ikintu en médiocrité nk'umurundi kiza kugaragaza ko turi umurundi ari étranger kiraza gutuma n'uburundi buza kubonwa muri iyo angle nyene rero niyo turiko turagira ibintu vy'amambasade mes chers amis tukore ikintu kimeze neza atagatosi atagasembwa kandi mu buryo nubwo buri professionnel et excellent
rero merci beaucoup. Peut-être ko nivyakunda muri conclusion turaza kugira ico tuvuze. Sinzi ko Parfait hari ikintu ushobora kuvuga, namugize ubu n'umuco-host. Merci beaucoup. Parfait, hari ico mwoshobora kuvuga umuntu yaba yibagiye canke mworenzako imbere ko duha tugura mikro z'abandi. Murakoze, sinzi ko munyumva Eh, bariko baratwumviriza. Ndagize mwiriwe mwese. barakumva gusa Eh, tugaye. Amaji, muranyumva neza? Bose barakumva gusa mikro yabo donc bariko Okay. Hama, nibaza ko wavuze presque vyose, ariko hariyo dokima yaje mu nyuma je nka jewe naprayinze kuri avant, kera ntibasaba hariho dokima ijanye langue ko uvuga icongereza, nayo nyene mengo ntayo washoboye kuvuga ko nayo nyene iri mu madokima aronderwa cane. Rero hari uburyo, sinzi uburyo bakoresha mugabo sinzi ushobora kubabarira ukuntu bobigenza kugira baronke iyo dokima. Ku kijanye n'amashure naho ya Busan, ava ukuntu vyagenda, wabanza kurondera umwigisha akaba ari wakwiyemeza, hama kugira uronke ishure niwe yagutwara muri jire akakuvugira ati ndafise umunyeshure shaka kwakira, akaba ari azona gukwirikira. Rero bitandukanye n'aya mashure aya mashure yo ngaha mengo yo muri Seoul, asa ayari sous convention. Rero niho bitandukaniye hoho, ni uba ufise umwigisha kwakira agusabira ishure akongera akanagukwirikirana no mu gihe co kwandika igitabo. Rero ubu vyarahindutse kubera bagiye barabona tuva mu gihugu kiri francophone, abanyeshure benshi bagiye barasabayo mu nyuma, haraheze nka 2 ans ntibasubiye kuza barabaha amashure. Ntibasubiye kuza barabaha amashure, baciye baza baraha nko ngaha muri Kenya, Uganda, donc kare niho hari n'abanyeshure benshi par rapport yo ngaha, mugabo kubera donc ingorane yo kuvuga icongereza haciye haza harabaho iyo ntambanyi yo kuza baronka amashure. Rero nk'uko wagiye urabivuga ku kintu kijanye n'amadokima, ni ukuba abantu muri right mu nzira mubikoramwo, kubera kenshi biratuma donc hari ababura, donc iyo babifashe baca batangura kususpectinga igihugu cacu, kenshi ugasanga niho havuye no kwimana amaviza ku bantu benshi. Rero mu kubikora il faut ko mubikorana ubwenge, canke ntimushobore kwononera abandi gushobora kuronka ama opportunity, kubera ngaha hariho amashuri atanga ama scholarship, que ça soit kuri undergraduate, ku barondera ama université ya baccalauréat, usanga bahera kwiga igikoreya, ugaca usanga bize nko muri systeme y'igikoreya, hama bakazobandanya peut-être no muri master mu gihe ubishatse. Nibaza rero ko mu gutegura amadokima yanyu ko mwoza murashiramwo no gukunda abandi, cane gukunda abandi. Nico noshikiriza ku vyo wari washoboye kuvuga vyose, nabonye wabitondetse neza. Murakoze. Merci beaucoup, merci bien. Hariho ubivuze neza kijanye n'amateste y'icongereza, hari amashuri asaba amateste y'icongereza, ariko bose nubwo babikaramu cane, ariko ni ikintu twabonye, hari abantu baza ngaha batazi vraiment nk'ubwo rurimi rw'icongereza, or amashuri ino biga mu congereza sina menshi. Rero iyo ushoboye kuza kwiga mu congereza usanga nta congereza uzi nyene, basha userukiye igihugu pe. Benshi baba ndibuka ko nk'ahantu tugeze ahantu yiga promotion zari imbere yacu, icongereza ntikihari cane gose, ariko promotion yacu tugira amahirwe, abantu baje bari bazi icongereza. Asa twasanze bavuga bati abarundi vraiment ku congereza n'ubugesera, ariko twe tuje vraiment Imana iradufasha, benshi vraiment mu ishuri twaragira baracumba baracumba gose. Rero iki ni ikintu cyo kwitegurira, kandi ikindi nshaka kubabwira nuko mes chers amis, igihe cyose turiko turahiga opportunité ntuyiga uwo munsi ngo ice ikunda uyu munsi nyene.
hari igihe bishoboka nivyo mugabo ni vyiza ko ikintu citegura hakiri kare asha opportunity ibintu vy'amashuri ashobora kwitegura imyaka itatu uvuga uti kirya gihugu iryo shuri ryo muri kirya gihugu ngira gitegura imyaka itatu canke imyaka ibiri canke umwaka umwe ku buryo biba successful rero niyo wumva ko hari amashuri asaba ibijanye n'ivyo vy'icongereza amateka ya IELTS canke TOEFL ndabizi ko mu Burundi n'ivyo biba bizimvye par rapport y'ifaranga ry'i Burundi n'amasantre yo gupasa ama TOEFL atari menshi umengo ni imwe gusa d'ailleurs muri ambasade kandi hano umengo bapasa sinibuka ko bapasa rimwe canke kabiri mu mwaka alors ni vyiza ntaco uko biri kose ko umuntu avyitegurira hakiri kare ku buryo umuntu biranamufasha no mu zindi no mu bundi buzima bwa kazoza so tutariko turateba bon ariko icyo nshaka kuvuga nko kw'ishuri iwacu kuri Yamyanga Graduate University hoho amashure ishure ryaturihira TOEFL iyo dushitse baraturihira TOEFL tugapasa bakaturihira n'amafaranga hama iyo ushoboye kuyitora hariho n'amafaranga batoza baraguha y'ico bita living expenses ni si menshi mugabo arafasha une autre chose ni hariho test nigeze kumva bahora basaba yitwa CFAR mengo ni ibintu vy'icongereza donc biraba ibihugu vya ntuze vy'Iburaya barayisaba hakagira abantu bayikora n'abandi batayikora yitwa Common European Framework of Reference for Languages iyo rero hariho Burundi hari abayikora hari abatayikora ariko yo ntiri fiable kandi mboneraho n'aka karyo vraiment iki kintu no kuri tucitwararika kumva ko umengo ubyutse kugira turakurusha bigatuma ubuzima bwawe donc opportunity yawe ireka gushikwako cyangwa wibaza ngo bashaka gushika kuri opportunity nini ugasanga n'abandi bagenzi bawe ntibagize icyo bashikako si ubuntu n'ukuri si ubuntu ibi twama tuvuga ngo igihugu tuzoshika ku gihugu giteye imbere igihe cyo gateye imbere mu mitwe ndabakarorero hari umunyeshuri yafashe intuzo ya TOEFL hama agira TOEFL y'amanyanga bashika nka batatu ariko abo twagiye kubona après umunyeshuri umwe agira TOEFL y'amanyanga oro bigeze verifiable turiko turaverifya turabona yuko ari iz'amanyanga donc uwo baramugira ikigongwe ko yari yamaze gushika kw'ishuri haheze igihe nuko ntibamwirukanye Imana yacanye ariko abandi b'inyuma bose nta n'umwe bahaye rero vraiment tuze turigora tugira ibintu ntimuhave mugira ngo mvuze ivy'imigambwe mugabo tuba abantu b'inyankamugayo genre turi intègre kandi responsable excellent professionnel bizotuma enejo hari aho dushobora gushika reka rero ntangure gutanga amajambo hari witwa Bakoni Blaise nawe ndazi ko aragira ama space nkaya kandi bidufasha reka tugire ashobore kugira icyo avuze nawe swat ari icyo avuze cyangwa ari icyo abajije merci beaucoup karibu cyane Blaise. Allo Blaise. Blaise sinzi ko agize yari yasabye ijambo allo Blaise. Okay sinzi bon alors abariko baratwumviriza barashobora gusaba abashaka kuvuga barashobora kugira demande hama ari ubaza ikibazo agashobora kubaza ikibazo hariho Alain urashobora kugira Colin urashobora kugira icyo uvuze nawe wari wadugije. Allo Colin. Hari n'abanditse ama message baza kubarabira basomera message wishyuye ku ma message bandika. Okay message hari wanditse ati ndabaramukije uwa mbere yavuze ko Ange Michel yavuze ngo umenga biriko biracikagurika canke ni jewe bon sinzi abandi mumva gute biriko biracikagurika et puis hariho uwundi witwa Hasta la Vista yavuze ngo ndabaramukije nifuza kubaza mbega iyo usaba ishure baragusaba gukora depot ya Minerval kugira ngo bakuderivre lettre d'admission canke haraho urashobora kuronka lettre d'admission sans toutefois faire le paiement Minerval avant merci ico no mwishuru uye nuko imbere yuko baguha lettre d'admission ku mashuri yose yino utegerezwa gutanga Minerval ya promesse au maître nkuko nari nabivuze
ariko ico nibukije nuko iyo bishitse eh, ukabura visa, iyo ubuze visa ayo mafaranga baca bagusubiza. Baca bagusubiza vraiment ico amashuri nyene aracubahiriza, ego aracubahiriza, nubwo hari amashuri amwe amwe ntabwo kubona ko bateba kuyasubiza, ariko barayishura. Ego uwitwa Guido yavuze ngo pardon, uwitwa Guido Ange Michel House Rafita Guido yavuze ati ayo mashure um, bigakunda Patrick urayatwandikira muri commentaire section kugira tuyabone twese, ego ndaza kubikora ni sawa. Hasta la vista shogo modufasha mukatubwira ku bijanye hasta la vista ari n'ikibazo yari yabaje avuga abaza ati canke haraho donc umuntu ashobora kuronka residence initiataris oya aho ibyo vraiment nta shuri nzi ngaha. Yasubira avuga ngo dufasha mukatubwira ku bijanye no gusaba akazi muri Corée du Sud, kuko hari igihe usaba ishuri mu by'ukuri ari mu nzira yo kugira uronke akazi kugira ngo urondere ubuzima. Mbega uwoba yifuza akazi we yobicisha mu zihe nzira atarinze guca okay. Hasta I'm sorry mumbarire. Hasi ico nababwira nuko benshi baraza ngaha baje kwiga ariko bakeneye no kugira ico bashoboye gusahiriza imiryango yabo. Alors ico maze kubona nuko reka ndabikubwire muri ubu buryo muri clair, ino abanyeshure baratwemerera gukora akazi amasaha entre 25 et 30 heures par semaine, ariko mumenye contexte y'igihugu ca Corée du Sud. Corée du Sud ni igihugu giteye imbere cyane, kigira umengo ubu CNV mu 11e mu bijanye na economy kw'isi, nuvuga kirateye imbere gose kandi giteye imbere umwanya muto cyane. Igihe umunsi umwe tuzogira space y'ukuntu igihugu cacu coshobora kwigira ku bihugu biriko biteye imbere mu mwanya mutoyi, bijanye na development socio-économique, l'évolution industrielle et tout consort. Ndibaza ko tuzobitegura un jour, ko navyo nibaza ko aricyo dushobora gufasha. No kuvuga rero iki gihugu n'abakozi cyane barakora gose, ni n'umudero ngaha dukora n'amasaha 12, hajya ahandi usanga ari amasaha 8, aha n'amasaha 12. Rero ni company nzike zishobora kuguha akazi uzokora amasaha, donc ufashe amasaha 25 divisé par 2 no kuba n'imisi ibiri. Ikampani zo guha amasaha donc imisi ibiri gusa, uwo menga uje kwikinisha, bakeneye abakozi bo gushaka, bakeneye gukora nyene. Rero kenshi uzokuya twumva atabuzi turonka bw'amakontra, kuko niyo bashobora kuduha amakontra. Rero usanga tugiye gukora ubuzi ata amategeko twemerewe gukora. Ubwo buzi nabwo n'ubuzi aha namaze nko kwinjira nabwo kuri kijya cabwa la bienvenue en Corée du Sud, n'ubuzi usanga budusana ubuzi bw'amaboko, wanashima buruhisha, buruhisha, tukaronka amahera inovre muraruha mugabo baraguhemba ukabona ko uhembwe pe, ariko ugakora cyane tugaruha gose. Rero ibijyanye n'ubuzi nuko bimeze, ino niho ngo uraje kwiga muraronka akazi ka contrat, uri umunyeshure hamaze kwisi ugashobora kwirihira amashuri. Tushobora tugakora akazi dukora amasaha menshi kandi tugasubira kuriha amahera y'ishuri. Sinzi ko nshobora kwishura neza. Wabaje ati mbega utanize guca muri ishuri akazi ukaronka gute? No kuvuga akazi ino kugira ukaronke vraiment ikintu coroshe uva muri ibyo bihugu bindi, kuko bisaba ko uba umetriza ururimi rwabo, kandi ururimi rwabo n'ururimi rugoye, ruragoye vraiment. Bisaba ko umetriza ururimi rwabo hama ugahiga ubuzi n'ukundi. Sino aba asiatique nubwo bakeneye abanyarwanda benshi, abanware bo ntibakeneye benshi vraiment. Urabona ko bafise akantu ko kutwinuba gatoyi, nubwo ntaco batubwira, nta muntu abikora ko nta muntu ukubita. Kiretse nko mu buzi, kubera hari ubuzi tuko dukora bitemewe n'amategeko, hari igihe bagira fuye hama bakadufata, bakaduca amande, binashitse bakanaturungika n'iwacu mu bihugu tuvamo. Uko n'ukuri nako dutegerezwa kumenya iyo turiko turapurayinga turondera ibintu nk'ibi. Ico nshaka ni ukudesirizona abantu baza bibaza ko donc bimeze uko ari paradis canke iki, ariko nivyo byose birashoboka. Niba bihari, hari ubuzi dukora tutemerewe n'amategeko kandi on est obligé kugira dushobore kuriha amashuri, kurumva amahera aba ari menshi. Ariko kandi igihe cyose haba amafuye polisi irabimenyesha, bavuga ati amezi 2 hazoba crackdown, amezi 3 hazoba crackdown. Hariho abo usanga abaye ngaho ugasanga arabaye ukwezi kumwe ukazibona baramufasha, hari abaye ngaho imyaka 12 batarafata.
nivyo nibaza ko nashoboye kwishura. Sinzi witwa Octavien yavuze ngo bonjour, bishitse visa ikabura amahera bayasubiza yose akwiye, ntayo bakatako mu kuyasubiza. Alors ibiye systeme y'ino hari ukuntu imeze, nk'ubu par exemple ho ryari basubije akwiye, basubije akwiye d'ailleurs yashyikiye kuri konti iwanje, yasavye ko yaca kuri konti iwanje yasubije akwiye. Ariko uko hari iminsi ni ukuvuga ngo ico ndabahanura, iyo ubonye visa uyibuze, ni vyiza yuko uca utegerezwa gusaba demande y'amafaranga ya refund hakiri kare. Ubundi biba bigoye cyane ingene ushobora kuba refund amahera akwiye. Uko hahera iminsi niko bagenda barakurako amafaranga. Hari amahera agenda arakurako kandi ajya yo muri banki gusa, hari ama pourcentage agenda arakurako. Ntiturabicahoza neza ngo tumenye yuko ari nk'ama pourcentage bon, asigura yuko soit ntibari bazi ko wewe warose visa cyangwa utarose visa, ntavyo nzi ukuntu biba bimeze, mugabo hari amafaranga agenda aravako. Par exemple umengo hari nk'ishuri numvise iyo yasavye inyuma y'ukwezi kumwe baguha 5/6 yayo wari wagize, wari watanze, ariko iyo uciye basaba hakiri kare bagusubiza en totalité. Witwa Belize, bonjour, mudufasha mukaduha liste y'ayo madokima yose basaba kugira uronke ishure, mukatubwira n'amashure akunda amaadmission cyane. Amashure nayo nayavuze, hama ndaza gutanga muri commentaire, ndaza gushiramwo n'arya madokima serait ni bon, hamwe n'amanoze n'aya mashure. Hariho request, hari umuntu yagize request, who is asking request here? Patrick, Bachonib, sinzi ko ubonye mikoro yiwe ikora, arashobora kuba aravuga en attendant que wagize request. No, ntibikundaga Bachonib. Raba ingene ushobora reka kuri mic. Yakonzo Petri yakuvye mikro. Okay. Ni experience mbere. David birashikana je mpora ntegura ama president birashika ugasanga bakiritse kuri computer bizo fete havuga abakohoste n'umukohoste n'umuhoste gusa. Oh, I'm sorry. Désolé. Merci beaucoup kumpa ijambo, et en plus jewe ikintu ca mbere ndahera ko kwari kubashimira parce que G-Space nk'izi nizo mba nipfuza ku bantu. Hari abantu benshi tuganira aho mperereye hano mu Bufaransa ku bijanye n'ingene abanyeshuri bavuga ko en fait nizo visa nyinshi z'abantu bava mu Burundi baja mu bindi bihugu zikunda kuboneka. Ubundi hari abaronka visa ariko gashomba ko ni hari abantu baranyandikira ambwira ngo bariko baratwumva, peut-être wowe ubimenyere, sinzi ko wamfasha, sinzi ko ari abo bantu ariko baratwumva, arashobora kuva muri space agaca agaruka. Kenshi akunda kuba ari question ya connection ibiri hagati yawe na space, avuyemo akagaruka birakunda. Okay, très bien. Hari uwitwa Ntozengera sinzi ko akirimwo, yari yuguruye mikro. Alain arashobora kwigura ko ndumva eko iyo ndiko ndavuga. Okay. Niwe yari karandika. Alain nimba nyumva yo kupa mikro c'est mieux. Okay, sinzi ko munyumva. Ni sawa turakumva. D'accord. Narimvuze rero nti amaviza akunda kuboneka abantu bakunda kuva mu Burundi baja mu bindi bihugu, na amaviza ahanini y'aba étudiant ku nzego zose, guhera kuri mu wa mbere wa université, aba master, ama doctorat n'abandi bagiye mu mpuze muri cadre yo kwigisha. Donc ibintu nk'ivyo byo mu ma université nivyo bikunda kuba biboneka cane. Abanyeshuri benshi ntibamenya ingene bikorwa. Kenshi nk'uko bivuze mu kanya ugasanga bafise na bwa bwo gusoma, ntibasome ngo bamenye ingene bikorwa. Le fait ko mufata kanya mugategura en space, malheureusement je vais le dire, abantu ntibabimenye. Moi-même j'ai été surpris kuko kugenda yimenye nuko yabaye retweeté n'umuntu jewe suivre wowe sinahanda guseba, malheureusement sinabwamenye nuko uhora ukora ama space, et puis encore nuko nabimenye 30 minutes avant yuko space iba. Sinarinzi nuko igira ici ubunyene, mugabo ntuze Twitter kenshi irakunda guca ikubwira ngo space irikiraba, donc ya yindi wagishize ko rappel irikiraba. Et je me suis étonné izi saha space tumenyereye zimeze ku mugoroba, muga tukibagira ko ayo masaha ataramwe abari muri za Corée du Sud n'abari mu Burundi ntiziba zisa. Mugabo muramutse mutegura ikiganiro kiba kiraba abarundi, muri novyita kwimena ijisho, muri mena ijisho la fois prochaine
murabe ko mutegura paraporo y'amasaha y'abarundi se birashobora gufasha kuko n'ubundi l'audience muba mushaka kubwira izo nkuru abari abarundi. Aya masaha kenshi usanga baba bari mu buzi, abandi batazi nuko space iriko iraba kuko baba bamenyereye ama space aba ku mugoroba. Iyi space nayo iri très intéressant à tel point que umuntu atoyirekera abantu bakeya gusa, yari gushobora kumenya abantu benshi. Heureusement wambwiye twavuganye, merci beaucoup kandi kuba wanansubije inbox ukavuga ko uyipartage kuri YouTube, donc umuntu ashobora kunayibona na enregistrement yayo. Hanyuma unavyemera je ndashobora kugufasha nkayipartage. En fait narabwiye abantu igituma umuntu ashira ibintu kuri YouTube, kuri Facebook hari igihe umuntu aja kurondera, plutôt kuri X hari igihe umuntu aza kurondera space yavuzwe bikamugora kuyitora. Wengera vyoshoboka vyokoroha kuko uba wandika ama Twitter makeya. Je nandika ama Twitter menshi, ukugira uze gutora space nakoze birakugora. Ushobora gusanga hariyo 30,000 message nanditse, ntuze réponse, retweet n'izindi. Kugira uzotore hiyama ya space uba ushaka ntubwire ngo ni ikintu coroshe. Muga kuri chaîne YouTube umuntu atora za video nyene biramworohera. Donc merci beaucoup kuba wagize iyi initiative kandi ukaba ushobora kuza no kuyipartage. Ica kabiri kwari kugira ngo nk'abandi babikoze mbaze utubazo dukeya kuri iyi space nyene wakoze. Iyo abantu bariko bararondera kuja hanze hari uwakikubajije d'ailleurs, barashiramo n'ico kintu co kurondera akazi akote. Urahejeje gusigura uravuga yuko bitoroshe, baca bakora vya bindi tumenyereye twita ngo ni travail au noir. Navyo kenshi usanga bitaba vyoroshe surtout conditions umuntu azikora abikoramwo, avec le risque yuko ushobora gusanga ufashwe na polisi hanyuma bivanye n'igihugu peut-être iwanyu ntibikunda, ariko mu bindi hari ibihugu vyinshi iyo ufashwe na polisi uriska ahubwo gusanga no kwirukanwa wirukanywe, canke ukagira malchance yo gushobora kutazoronka renouvellement ya titre yawe ibiguha kuba muri ico gihugu wiga kubera abo wakoze iryo kosa. Donc ikibazo cari ico kubaza il y a pas moyen, wafishe ariko sinzi ko peut-être woba wagize detail, il y a pas moyen yo gushobora kuronka kuko ngaha birahari aho mpereye mu Faransa abayituje barafise uburenganzira bwo gukora nkuko wabivuze muri ayo masaha wavuze, ariko biba biri legal, donc ntushobora guca ufatwa ngo nuko wakoze, sauf que amasaha batanga ni makeya par rapport yayo deja wavuze wewe, ushobora gusanga ataco agufashije mu buzima, à tel point ko abantu bahitamo guca basanga en plus ayo masaha legal bongerako amasaha illégal, donc au noir ariyo arimwo risque. Iyo naho niko bimeze, nta partie n'imwe iri legal, zose ziri legal donc ziri noir. Ico ni icambere. Ica kabiri, mu Burundi hariho amantu z'ama agence abantu qui s'occupe yo gufasha abantu badashobora gutahura exactement les processus ingene zigenda, hanyuma uwo ushobora kutubwira aussi periode ntuze novuga gute, periode académique zitangurirwako hiyo kugira abantu bamenye ati mu kwezi kunaka nka kurya mu Burundi avuga ati muri Novembre namba atari Octobre haraba bimwe vya green card vya USA, hanyuma aussi prochainement je pense haratangura nimba bitatanguye vya Campus France sinzi n'izindi rero université. Est-ce que hariho periode muvuga uti iyi periode niyo baronderamwo amashure, canke c'est un processus ushobora gukora toute l'année, au cours de l'année urondera ivy'umwaka ukurikira bigenda gute? Ni yahe periode uvuga uti iyi periode uramutse uza kubironderamo wapi ntibiba bigikunda, ntushobora kuronka muri uwo mwaka uba ukurikira, uca urondera ku mwaka uba uzokurikira uwundi mwaka. Hanyuma y a pas de limite d'âge barabirako par rapport y'ama université, nkuko bavuga ati umuntu arenze imyaka 30 nta chance aba afise yo kuronka mu wa mbere wa université yo ngaha, surtout ko abakuze ou bien abantu bafise za 30 birakunda iyo baje kurondera mu master. Est-ce que izo catégories za master zozo zirahari? Ni two tubazo nagomba kubaza. Merci. Merci beaucoup Monsieur Blaise, merci beaucoup no kuri recommandation. En fait saba n'imbabazi cyane kuko nari mfise akanya gatoyi, hama sinzi ukuntu kubera nabona iyo groupe ya WhatsApp mfise irimo abantu benshi barenga mu masisa, mbona bariko bashiramo information nyinshi, mbona muri inbox yanje bariko bambaza abantu benshi, aravuga nti reka ntegura aga space bon iyi yari nka space ya essai kugira ndabe deja mbe abantu barashobora kuvyumviriza. Rero nabonye ko abantu bavyumviriza tukanaho twashobora kugira indi space kuko hari indi space tuzogira, hari umwigisha novuga akomeye w'umurundi, sinzi ko ashobora kuba ari no ngaho ariko aratwumviriza, yitwa Lewis, abamuzi baramuzi. Rero arashobora
tuzogira n'indi space ikavuga cyane kuzindi opportunities zijanye n'ibintu by'ama master plutôt by'ama scholarship euh, donc iyi ari nka iya ese novuga yo gutanga des informations en général ariko hazoba izindi space zishobora kuvuga ku buzima specifique kanaka ariko kandi tukanaziprograma tukavuga ati ibi bizoba iki gihe donc ku masaha kandi ashobora kurohereza n'abarundi n'ivyo navuze ati ni ukwimena ivyiyisho n'ivyo Eh, hama mwabajije ku bijanye n'akazi nigeze kwivugako reka ndabibabwire mu buryo novuga buri detaye ni ukuvuga akazi ino nkuko nabivuze byose si noir c'est pas noir hariho ubuzi nkuko nabivuze ushoboye kwemererwa gukora ayo masaha 25 cyangwa 30 nkuko nabivuze twibuke yuko turava tuvuye i Burundi abenshi baza bafise n'amadeni baza kuko kugira ushikwe ngaho muri Corée bigutwara moins de 20 millions z'amarundi par rapport eto umunsi marché noir novuga ko niho dukura amadolari iyo uriko uraraba amahera urishe nka 1800 $ ugashirako igihumbi igihumbi c'itike donc cyangwa amahera haza kugira iyo 1800 nishatse kuvuga nka ijya promesse au mes rero benshi baza bafise amantuze amadeni ugaca usanga bafite ngaha bavuga bati none bizogenda gute nzorishure gute nzobaho gute bizogenda gute alors usanga bemeye kuvuga bati aya masaha 25 ndabona ko tucyomarira ko je vous dis la vérité amasaha 25 nta n'ishuri yo kurihira iyo bara yo kubaho mu gufungura gusa no kubaho bisanzwe rero umunyeshuri twemera tugakora ubwo buzi iyi ni realite mushaka kumenya abantu bifuza kuzanga muri Corée ndizera yuko ibice 98% by'abarundi bari ngaha muri Corée dukora ubuzi butemewe n'amategeko jane utwe tutemewe n'amategeko n'ubuzi usanga bw'amaboko buruhisha kandi igituma tutabwemererwa n'amategeko n'ubuzi buba buruhisha kandi bijyanye na OIT ya Organisation Internationale du Travail ntibibemerera rero kugira ngo igihugu cy'abantu kibonwe nabi cyangwa ngo hagire nk'umuntu hagira nka sida cyangwa ikibazo hama ngo igihugu avamo uwo muntu ngo aze kurondera ubuzima bw'uwo muntu muri iki gihugu kenshi ntibabuheza ngo babutwemerere ariko mafia yabo kuko niyo baduha ubuzi kandi bazi ko tuba turiko dukora clandestine manene niho baduha kuko n'amasaba companies y'abantu baba étranger n'ama companies yabo nyene ico no kuri muga ko gushaka kumenya ku bantu bifuza kuzanga hari igihe biba biduperturba biraduperturba kabisa bagufashe uriha amafaranga ukoreye nk'ukwezi canke amezi abiri hama bagufashe kabiri urashobora no kuba departed ukarungika uwanyu ico ni kijanye n'akazi hama icyambere na nakigize cya recommandation yo kuri space yo gutanga kugira umwanya umeze neza tuzobikora kandi merci beaucoup hama mwavuze ikintu kijanye na limite y'imyaka vraiment ndakibona kabisa abantu vraiment uko bari ngaha barabake abanze bafite ama 40 baje kugira mu master ngaha ico vraiment ndabona cyane ko bagikorera ko gose maybe ku bantu baza kubigeze ma bourse de coopération bilatérale abongera gusohoka sine amashuri twironderera vraiment ntacyo ndabona hari abantu baje bari bato cyane hari abaje bakuze gose sinzi ko ibijyanye n'ibyo Blaise yari karabaza hari icyo naba nibagiye ariko kandi kuri icyo kijyanye yari bon numva Blaise yabaje cyane ku kijyanye n'ubuzima bwo ngaha ikindi ntanishuye ni ijana na periode no kuvuga ino dufate nko muri Octobre nk'ubu baratanguye kwa applying amashuri amwe yatanguye ya 2 semaines izindi nk'iwacu yatanguye ejo avant-hier plutôt no kuvuga guhera za Septembre Octobre Novembre Decembre bariko applying hama ni bafata kishi ukwezi cyangwa amezi abiri kw'ishuri aha donc ba applying kabiri mu mwaka ni spring na fall rero nk'ubu abantu bariko applying ubu nabo bizokunda bakaza mu kwa kabiri abandi bazoca basubira kwa applyinga muci guhera mu kwa gatandatu mu kwindwi mu kumunani bazoca baza mu kw'icenda ico nshaka kubabwira nuko ama processus vraiment guhiga ibintu byo ngaha hano kuri yanyaruka si umuntu si ibintu biguma ku ntuzo ya ngo uvuge ngo birafata igihe kirekire dans 3 mois ubuze ikigenda afise visa untaye mfise biranyaruka gose icyo nashaka kuvuga rero ngira nta navuze ko cyane kijanye n'ubuzima bwo ngaha muri rusange ibiribwa byo ngaho bifungurwa ntibizimvye cyane bo pahapore y'amahera umuntu abaronka nivyo birazimvye mugabo bivaye n'amafaranga zizoturonka ku munsi ntibikuvuna kuko amafaranga ukoreye ku munsi umwe ushobora kuyafungura ugira stock
woshobora kuyafungura indwi zitatu. Ushobora gusuma amafaranga ukoreye umunsi umwe, muri ibi byo dukora urashobora gufungura nka 3 semaines jodi. Hama inzu ushobora kuyiriha amahera ukoreye iminsi dizo ibiri. Iyo mubana n'umuntu n'uwundi muntu ashobora kugira amafaranga ukoze umunsi umwe, ariko amafaranga y'iminsi ibiri canke itatu dizo 3 jours parce que arabusanga kure ku ma 300 000. Ashobora kugira inzu ku minsi itatu urashobora kuriha inzu. Hama umunsi umwe ugashobora kugura nka 3 semaines uri umuntu musinzi ko nabandi ko ndihenda. Ariko ni ukuvuga ukoze nk'iminsi ine gutyo, iminsi itanu izo bikuze gukora nka iminsi itanu urashobora kuyakoreshamo, ukariha ama assurance, ukariha inzu, ukariha ivyankenerwa byose dans 5 jours birashoboka byo mu kwezi. Hama izindi zitatu ukazikoresha mu bindi. Ubuzima bw'ino rero nuko butunganije, sinzi ko ari ibyo noba nibagiye mu kuvuga. hari ikindi yari yabajije kijanye ngo eske hariho ama agence asanzwe akora bino bintu bijanye no gufasha abanyeshuri kuza muri Korea. Sinzi ko ico ukizi ko je nta agence nzi jewe. Nari mfise abantu benshi cyane muri iyo groupe ya WhatsApp. Benshi barambwira ngo hari ababafasha, ukumva ngo hari abantu babafasha mugasa abantu baba bafise amamezo azwi, anovuga ngo azwi. Jewe ntayo nobandi, abandi wasanga ari abantu particulier. Hama muri bo hari abantu babiba. Icyo franchement ari abantu bon sinzi ko nkoreje terme iri approprié, mugara abantu babaka amafaranga y'umurengera. Reka mvuge ibyo sinzi ko ngwanya ama service yabo, ariko hari abantu babaka amafaranga y'umurengera ukumva birababaje. Hariho n'abandi wasanga baka amafaranga asanzwe n'aba particulier. Ego bon bariho nta mezo jewe mugabo ari abantu baba particulier nyene. Nta mezo vraiment no vuga iyi mezo yazwi ifasha abantu ibintu byo kuja muri Korea. En general ariko hashobora kuba hari abandi mu bari sinanzi bashobora kuba bazi nabo, barashobora kugira ico bavuze. Sinzi ko ama message tatura ama message hariho nagerageje kwitwa mbega baje. Ange Michel niyo gusenga yavuze ngo mu buzima busanzwe none ngo umuntu yinjiza angahe ku kwezi. Iki ni ikibazo kigoye kwishura. Iki ni ikibazo ntashobora kugenda nakwishura kuko ntidukora ubuzi bumwe. Hari abakora ubuzi usanga bakorera nka 90,000 won ku kwezi ku munsi, abandi ugasanga bakora 70,000 ku munsi. Hagira n'igihe dukora ubuzi burenze amasaha, ugasanga dukoze amasaha 17 ku munsi. Ico gihe urumva urashobora gutahana ça c'est 30,000 disons nka 150 ou 140 dollars. Ariko c'est pas tous les jours. Ico gihe usanga ari nka lendi gusa, lendi niho haraba akazi gakomeye. Donc kandi urashobora birashika ndakazi tukakabura. C'est pas tous les jours ko uronka akazi. Hari igihe tubura ubuzi nko mu gihe cya hiver, beaucoup plus nko hiver kiraza asa ubuzi burabura ko ari ama entreprise yugara. Hakagira n'ikindi gihe ubuzi ari bwinshi cyane batwinginga nko mu gihe cyo muci. Rero ico congora kwishimyenda kugira ngo umuntu aronga amahera ya naya bivana n'akazi uri kurakora. Ariko icyo ndakubwiye nuko nta muntu nzi ari ino byanse ko ashobora kuri iri shuri. Turagwana nyene ari kuri iri shure, kandi vraiment nta muntu nzi. Benshi usanga barafise ibintu bariko barafasha iwabo muri i Burundi, muri Afrika. Usanga ntihabura ibintu umuntu agiye kwiyevariwa iyo ko n'ukuri urabona ko ubuzima umuntu yarimo kameme i Burundi atari bwo arimo ngaha. Bonjour bishitse bizi kabura unamwishuye yuko amafaranga asubizwa, agasubizwa bivanye n'ikiringo uyasavye kare urasubizwa yose. Utasavye kare hari amahera bagenda barakurako bike. Hama nashaka kubaza witwa Umbaziki, wize iyi systeme yacu ya francophone, biroroha kuja kwiga master en anglais? Hama aba undergraduate nabo vyogenda gute? Mutubwire muwamukoze hoho baratanga ama admissions ku undergraduate? Okay, ino jewe nzi aba undergraduate bakeba breve, ariko hari ama bourse maze kubona aba undergraduate. Ariko ikintu cyo bisaba ko bakoze za test za TOEFL na canke IELTS. Bariho ugasanga bariko bariga sample full scholarship. Sino abandi usanga kenshi uje kugiza undergraduate wiga mu gikoreya, ugaca twumfashe nk'umwaka wose uriko wiga igikoreya, kandi izo opportunity zikunda kuboneka gose. Rero amantu visa yakunda kuboneka ubu uye ni visa za master na doctora. Ariko kandi kijana n'amaviza najyana nabibutse yuko abarundi vraiment
turiko turaja kuri liste noire. Ubu abarundi benshi bari mu maviza benshi ku bwinshi bivanye n'amakosa abarundi nyene bagiye barakora. Hariho abarundi baje ino bivanye n'ubwo buzima buri ngaha baca bideklara ugasanga waridekaraye or donc iyo uje gukora ikintu kidahwanye n'ico wari wasabiye viza ntibibonwa neza, ishuri rica usanga ritanze raporo muri immigration hama ugaca usanga navyo biriko birazana izindi consequences mu bijanye no gusaba amaviza. Usanga rero nk'ugihe cyo gusaba amaviza vraiment bariko barazimana gose, ubu vraiment bari n'abarundi benshi kandi amashuri yari yabitubwiye. Je nkaje ko nakora muri administration bari barambwiye nkaho nakorera ati Mugabe abarundi murashobora kuzobura amaviza nk'uko aba Nigerian, aba Camerounais, aba Ghanaiens bagiye barabura amaviza kugene bitwaye. Alors kuko abarundi bazwi no bagaca bideklara ni ikintu catumye amaviza agabanuka cyane ku barundi hamwe n'amakosa abarundi bari Burundi bakora mu kuja gusaba amaviza mu gushiramo amadokima fake. Hama hari uwundi yabagiye ngo hama kuri hinge gato Patro, hama kuri cacu wo muri undergraduate, amashuri yo muri undergraduate ariho, hama ku kijanye nko iyo uriko uriga i undergraduate bisaba ko sico kimwe na master kubera ho ufata wiga imisi myinshi mw'isomene, wa mwanya mugabo ari nk'umuntu abaje nyene ata madeni afise canke aje ashaka nk'ikintu kijanye tuvuge nka birya vya teise canke ibijanye na engineer arivyo ashaka gukwirikira, mugabo adasanzwe afise nk'amadeni par exemple canke asanzwe afise nk'umuntu ashobora kumurihira, arashobora kwiga mugabo ku kijanye no gukora usanga ukora umwanya mutoya, nko muri vacances cane nko muri vacances kubera imisi myinshi uri kw'ishuri. Rero hasanzwe hari donc si menshi nzi mugabo hari ishuri nzi ryari Busan rya undergraduate, ndazi nk'abanyeshure ubumengo hari umunyeshuri umwe canke babiri baba baryigako kandi risanzwe rinazimvye. Ku kijanye na undergraduate amashure yaho usanga azimvye par rapport y'ahandi kuko biga umwanya munini, biga imisi myinshi mw'isomero par rapport ya master. Okay, merci beaucoup. Hariho ico nico uvuze, hariho abantu basavye witwa Ndayishimiye Eliste arashobora kuvuga namwapuje. Eliste murashobora kugira ico mushikirije anatanze ko tubandanye. Allo Eliste, allo Eliste, Ndayishimiye Eliste mwagize mwamyutinze sinzi sinzi ko mushobora kugira ico muvuze ariko ntaco turashobora kuba turabandanya. Allô? Oui, Eliste. Allô? Turabumva. Allô? Turabumva twebwe. Mwoshobora kubandanya muvuga Eliste, turiko turamumviriza. Eliste bon sinzi ko aka micro kabagoye nta connection ariko ahigira hose mutamubandanya. Iki kintu pavuze nico no kuvuga abantu baza kwiga undergraduate usanga mwiga dore ndabandonye nta mwanya wo guca amafaranga. Ivyo bica bisaba rero ko asha nyene bisaba nyene ko abavyeyi baguma hafi. Sico kimwe muri master usanga twiga umunsi umwe muri semaine canke imisi ibiri par rapport y'ishuri. Ego hama nariko ndasoma ibibazo hariho twari tugeze kuwitwa Mbaziki namwishuye hasta la vista. Ndiku John yanditse mu message party mubahwe ukora neza cyane, merci beaucoup John. Hariho Umubire
yavuze ngo hello Patrick nashaka kubaza les documents n'impaka non c'est pas toujours évident ko uzirukana DHL aho oya ni assurer la sécurité yazo kugira ngo zishobore gushika impore sino hariho abahora bazirukana abandi banyeshuri bakazishikana ico ntaco bitwaye hama kubirungika urumva amafaranga agenda arahindagurika twebwe igihe twaza sinzi ubu aho bigezeko kandi murashobora kurungika muri babiri mukarungikira hamwe sinzi ko ari amashuri gusa vyanka mbwa twe twarabikora eh, ubu sindabizi vyo mubaza nk'abantu babiherukamwo nibaza ko ico gihe vyadutwaye mande sa konde mire mugo ubu ni barashika 300 plus de 300 000 ugiye hajya muri DHL mu Burundi baca hajya hari amabiro menshi ya DHL hariho iri ngaho iruhande ya Place de l'Independance barashobora guca babikubwira witwa Tarsis tumushire muri groupe ya WhatsApp ni bon hama murashobora murakoze kunyishura neza ntasa mpereze mbaza iyo usabye gukora training y'ururimi rw'icongereza ino vraiment ntabyo nzi mugabo sinzi ko nk'aya masansi akoresha telefere ko ushobora ndumva wowe yoba ari objectif yo kubwira ngo ushobora kuronka visa sinzi ko ushobora gutanga umwanya wo kwigisha icongereza sino vraiment nta training y'icongereza ihari ahubwo si umuntu yobaza ko umuntu ashaka kwiga ururimi rw'igikoreya ko ashobora kuronka visa ico umuntu ntakiraba neza ujejwe gukora training y'ururimi rw'igikoreya nawe bamusaba payment ya minovane nk'abakora master iki ntaco ndabaza neza kuko twebwe ino ururimi rw'igikoreya tubwiga ku buntu baratwigisha ku buntu ndabaza ko ari umuntu avuye out yemerewe kuza kuciga for free ico ntaco ndabaza ni information zo kubaza neza ku masantre yigisha urwo rurimi mudufasha mukatubwira ku bijanye no gusaba akazi muri Corée du Sud kuko hari igihe usaba ishuri unamwishuye hari abajije umuntu yinjiza ku kwezi moyenne iki nacishuye sinshobora kuyavuga kuko ubuzi buratandukanye nagenda avuga amahera dushobora gukora ku munsi navuze ko ubuzi dushobora kuburonka hari igihe haba kahanse y'ubuzi hari n'igihe turonka ubuzi bwinshi bonjour mudufasha mukaduha liste y'ayo madokima yose ego ndaza kuyatanga muri commentaire canke yatanze ngaha murashobora kuzosanga kuri YouTube yiwanje hari YouTube na Kaye nzoza ndashirako ama space canke ibindi biganiro tuba twagize ngaha kugira ngo bashobore kubikurikira bikurikire ni mu ntumbero yo kugira ngo ama information agume akenerwa umuntu ashobore kuba accessible kandi navyo biduhurire ndakunze iyi space merci beaucoup Moses ego Syria sinzi ko hariho uwundi muntu yaba afise icyo avuga sino ndabona ko ama message ndayahejeje ko c'était ama message 28 ndagomba gushikiriza natavye mikro ni bon murashobora kubandanya muvuga bako ni murakoze cane jewe nari mvuze nigeze kubona uyu munsi n'ejo d'ailleurs harabaye ntuzeye ama discussion sur les réseaux sociaux kuri bamwe peut-être abadasubivana hagati ushobora kutabibona ni ikintu kijanye n'ingene hari abantu bamwe bafata ukundi ku bantu baba bashaka kuja kurondera ubuzima hanze canke kuza kurondera amashuri hanze imvo zituma umuntu agenda ni nyinshi igihe uba ushaka nyene kuza kwiga mais objectif niyo kurondera n'ubuzima après ma question niyo kubaza y a pas est-ce qu'il y a une possibilité yo gusaba visa hiyo utaje kwiga hari abo mumaze kubona bikundira baza hiyo baje dufate nko ngaha mu Faransa aho mperereye murambona baza ari abaganga bagasaba ama visa ingene babisaba nibo bovyexplica ariko muranda abantu barabaza hiyo muri Corée du Sud hariho abaza bafise ubundi bumenyi bakaza bataje kwiga mugabo baje kurondera akazi iyo birakunda ubyense kahaha bon ico maze kubona nuko ubuzi professionnel ngaha vraiment uva muri ivyo bihugu vyacu biragoye nta muntu nzi aje guhiga akazi n'abantu bavuga ko bashoboye kwinstara bakeye cyane bari kurusha nk'abarundi bashoboye kwinstara canke muri East Africa canke abandi muri Afrika bakinstara professionnellement n'abantu batanguye kuza ngaha abanyeshuri kuko kugira uze kwinstara professionnellement ngaha bisigura ngo utegerezwa kuzuza igikoreye rero igikoreye urumva ntikirakwira kw'isi hamwe bivuga yuko abantu boza bakizi ariko kuronka izindi visa hari abantu baje ngaha baje mu conference hari abantu nzi baje hari abaje abaskuti hari abaje mu conference atandukanye
Ego baraza hari n'abaza ku maviza ya business touristique mugabo zozo ziragoye cane kuronka. Iviza zari zoroshe kuronka ni viza z'ishure, ariko nazo ndababwira yuko ubuye zitwa selective. Ego nico. Hama hariho Colin, sinzi ko nishuye neza Monsieur Bakonide. ego nico tukiri clair. Hama Colin nabadugije sinzi ko mwogira ico muvuze. Yugurure mikro irugaye. Mm. Oui Colin. ndabaramukije sinzi ko muri kumara nyumva batatu. Turakumva gusa ijwi ryawe umengo riri ahantu nyene. Ubu bimeze gute? Ubu ni sawa? Uri mu maekuteur? Ndashimye yugare mikro yiwe nirikira eco peut-être. Hari ukuntu amaeko harimo amaeko Colin. Ubu ni sawa? C'est bon. Okay, sawa murakoze. Ubwa mbere ndabakengurukire cyane Patrick niwe ubona ko ari active cyane muri ibi byo gufasha abantu bipfuza kuza kwiga muri Korea ndetse akagerageza no guhana n'abandi andi ma opportunity aba abonetse. Ni ikintu ciza cyane, no muco mwiza hamwe tubandanije twese ushobora guhindura ibintu byinshi. Je rero mfise ibibazo bitatu. Ikibazo ca mbere Patrick, nimba ntihenze narigeze kumva ko wiga kandi ukongera ukabunakora kuri kw'ishure usanzwe wigako. Rero hariho ikintu nifuza kubaza, mbega ko muri round iheruka ni realite yabaye abanyeshuri ntibaronse visa nko mu yindi minsi yaheruka. Nibaza ko hari ivyagoranye canke ibintu byinshi baba batakwirikije, ariko jewe nariko niyumvira ko nk'ubu Patrick nimba uraho hantu sinzi ko buganira n'aba autorite canke abantu bari hiyo bazi vyinshi cyane, mukaba muganira ukumviriza ukamenya ikintu kiba cyaratumye bigenda kujya byagenze, kuko birashobora gushika ugasanga ntibasohora nka dufate urwandiko ruri officiel mugabo ugasanga bivanye n'amakosa canke ibindi bintu bishobora kuba byarabaye, ugasanga opportunité peut-être barayihagaritse ku barundi baza hiyo. Nibaza ko ayo makuru wewe uyazi gusumvya woshobora kudufasha gatoyi ukatubwiye. Kandi kabazo mfise ni ukumenya, mbega iyo uri muri Corée du Sud wiga igisata kanaka muri master, birarekuwe yuko kubera imvo izi canke ziriya woshobora guhindura igisata, canke birarekuwe yuko woshobora guhindura n'ishure wahora wiga ko ukaja kurindi mu gihe ataco bubaheraniye. Utubazo twanje tubiri. Murakoze cyane, ndabashimiye gose, nibaza ko ibintu bizobandanya biba. Murakoze rero cyane. Merci beaucoup. Merci beaucoup Colin. Hari ikibazo ubajije ku kijanye na ati ico vyoba byaravuye ko iki c'amaviza ngira cyane kwishurira hamwe n'uwundi. Hariho umuntu yabajije ikibazo ibijanye n'amahofi yitwa Mico Naremewe ati kugira twirinde amakosa y'amaviza n'ibiki, reka tubanze tuvugane iki kintu. Mes chers amis, mu myaka y'imbere gatoya za 2019 2020 2021 2022 je crois, abarundi baronka ku bwinshi abari bazi izo information bararonka vraiment, ariko abarundi bamaze kumenya information ku bwinshi baca babikora mu buryo buri vagabo. Ikintu cyatumye amaviza atangura kubura n'ibiki ni si kuri bo, ni kuri twebwe, cyavuye kuri twebwe ahanini, kuko reka mbanze bwe ku bantu bashitse muri Corée. Abantu bashitse muri Corée wanashima abarundi nta makosa bazwi ko vraiment ngaha mu gihugu. Abarundi niyo bari mu buzi n'abantu bari apprécier, bakora neza, bakora cyane kandi batavugira hejuru nk'abantu bo muri ba Afrique yo muri West. Ariko
ikintu nabonye gigize nuko kuntu donc twaza tuje kwiga bamwe bagaca bideklara rero bica bigira ingaruka bavuga bati abantu baje kuko amashuri acashavura ishuri deja ugiye kwideklara bari bazi ko wowe wari muri programme muri budget yabo ko hari amafaranga uzoriha ku mwaka kanaka cyangwa ku myaka ibiri ku myaka itatu ugaca wideklara donc ishuri rica rishavura kandi basaba kuripotinga muri migration hama migration nayo irabimenya noneho kuko ino bafise digitalisation ku rwego rwo hejuru ikintu kimwe gikozwe ngaha kiba kigiye muri dosiye yawe yose donc immigration rero ikivuga ati okay turabona ko abarundi aba bantu bivanye na politike dufise y'ibihugu ntidushobora kubasubiza inyuma ngo bayideclare kuko hariyo politike ibemerera gushobora gusaba ubuhungiro aha n'aha ariko abantu bideclare bituboneka yuko bica bigira ingaruka mbi ku bandi bari inyuma ico ni icambere catumye amaviza y'igihugu y'abarundi atangura kuba bandi hama abandi ikindi catumye n'abarundi ni nakivuze abarundi bataraza bakoresheje amadokima ya fo menshi muri ambasade rero ko ukora babonye idokima imwe ya fo bagira enregistrement ku buryo rero igihugu gisigaye kabonwa nabi bakavuga bati aba bantu nta busirayeri nta gihugu cacu dukeneye c'abaderenga ni ivyo bintu bibiri vyatumye kwari si igihugu cacu ca mbere gitumwe amaviza abugwa hariho n'ibindi nkuko nabivuze vyagenze uko nyene twozirinda gute ni ukuvuga ubu turiko turaja muri zone nk'uko uko nabivuze uwogerageza wese nagerageza atange dokima ashobora kudemontra ashobora gukuba kandi dokima zimeze neza vrema ziri clean ku buryo naho yiha umuntu wese avuga ati wow uwo muntu vrema arakora dokima neza kandi nziza imeze neza nico nta kindi ugakuriza amaprocedure akenewe ukabikora ku mwanya nyawo nico hama kijanye no nico ico kuvuga kubaza muri administration n'ibindi ubu kandi singikora kw'ishuri sinkorayo ariko kandi naho noba nkorayo dutandukanye ibintu bibiri irya ni institution y'ishure universitaire ariko kandi hariho abandi baserukira igihugu muri migration za Koreya zitwarwa muri ministère ya justice bo burumva bafise ukuntu baserukira igihugu bafise politiki z'igihugu bavuga bati nabo abantu dukeneye ko babigenza uku bariko babigenza uku inakopa ko namwe muca mufata ingingo zimeze kugira mubahirize iteka ry'igihugu canyu hama ikindi nababwira nuko ishure riratanga mu ntango donc mu ntango y'umwaka baratanga bavuga ati twebwe muri fall canke spring tuzokwakira abanyeshuri bangana uku dufise ibibanza bingana uku rero iyo muri ambasade bagize donc abanyeshuri reka ndabakarira nko kw'ishuri iwacu nk'ubu ubushize bagize hapostiye abantu barenga 100 hama baca bapasisha interview abantu 90 muri abo 90 baca baha ishuri 35 muri abo 35 harose 5 donc ishuri hariho nombre barahaye ambasade donc ikavuga donc baratanze muri ministère y'education publique kavuga ati twebwe dukeneye abantu bangana uku hama kore ibintu bingaha biri digitalize no kuvuga ngo abantu bariko baronka amaviza azoza kw'ishuri kanaka amaviza avuye mu bihugu bingana uko bizoza kw'ishuri rya Young University byose ashina bakoresha digitalisation iteye ubwoba byose baca bavuga bati okay nombre yakwiye aho honyine nombre yavuze ko yakwiye baca stopa amaviza agenda kuri iryo shuri ariko hari n'igihe adashika bitavanye n'ishuri ariko bivanye na politike y'igihugu cyangwa bivanye na politike migratoire y'aho hantu iyo donc izo ambasade z'aho hantu bivanye n'ingene bihweje ibintu sinzi ko aho hantu mwahantahuriye hariho biva kw'ishuri hariho biva ku gihugu hari n'ibituva ko twebwe donc hosting country igihugu kiba kitwakira n'ibituva ko twebwe abapita ama sinzi ego hariho uwundi yasavye ntuze yasavye ko turaba turangiza kandi sinzi ko hari umuntu yasavye ntuze ijambo ntawe ndiko ndabona turaza gushobora kurangiza ni haba hatari ikibazo ca nyuma dufate iminota 3 tuce turangiza ivyo bimaze isaha n'inusu hoba hariho uwundi muntu afise ico ashobora kuvuga alors reka turangize space yacu ndabashimira cane gose kubona mwashoboye kwitaba space yitabwe
Il y a une personne que je vois pas bien. Ok. Olivier N murashobora kuvuga karibu cyane Olivier. Allô Olivier. Euh... Allô Olivier. Abitwa Kawawa yaraje turagenda. mikoro wari wazigufye niyugurure mikoro. Oh, Oui, ok. allô? Oui Olivier. Oui, bonjour. Bonjour cyane. Ego nagomba mbanze ndabashimire kuri iyi initiative nk'iyi vraiment ni ikintu kidasanzwe cyane cyane ku Barundi. Ego nagomba mbangure mbaza nimbe ibisata bikunze kuboneka muri master ko nabonye umenga ni ibintu bya leadership n'ibintu bya interculturel nta bindi bisata bikunze kuboneka. Bon, en fait c'est n'ikijyana n'ababwiye n'ibyo nyine aba bari hariho amashuri ngo no vraiment y'amasiyansi akomeye cyane. Ari kuri Ego. rank mbere kuri world rank nziza. Ariko nko nababwiye bivanye n'ibintu twe twironderera bakunda kuduha mu mashure n'ibintu bya social. Sino bakiri space yo kuvuga ibijyanye na scholarship aho batanga mu ma science ariko ndaga bataje baje mu ma bataje baje muri izi bon muga n'abantu baje kera hari abadokiteri nzi byaje kwiga ibyo bakabandanya ama medicine yabo ariko aho naho bica hehe bica ku guhiga umwigisha ahantu kanaka ukamupresenta ko sujet de recherche yiwawe akayikunda umaze kuyikunda bivanye n'icubahiro abigishwa ino bafise akwemereye akabigusabira kuri iryo shuri ucuronka vraiment ndabizi nk'abitwa ba Dr. Dania bahabwe bagira ama invention akomeye ngaha hanyuma baragenda muri za Etats-Unis ntibaje muri twara ariko bahiga abigisha ukagenda nko kuri LinkedIn ugahiga ukaraba nk'ishuri kanaka bijanye n'ivyo wewe ushaka kubandanyamo ugahiga umwigisha kanaka ukamwandikira umwandikira rimwe kabiri gatatu ntakwishure ariko no guhoza koko bari intera yacu ivyo rero kenshi abantu bakunze kubikora mugabo navyo ni ibintu vyiza kandi kenshi usanga kenshi usanga baguhaye n'akabourse k'ishuri nyene atari bourse yari isanzwe uzi ko ari bourse y'igihugu nuko nzi ko Okay. hari abo ego Murakoze. iboko Kole hari ikindi kintu ushaka kuvuga Kole Kole hari ikintu mushaka kuvuga mwari mwaduze alors ntitwoshobora kumara abantu bose bifuza reka ndabasezere cyane imana ibahezagire twitabwe n'abantu bashika mu ijana na mirongo itatu na babiri 132 bashoboye guparticipa ni ibintu byo kwishimira mwakoze rwose mwaheje umwanya wanyu ntituzi ko twabikoze neza ariko nizera ko umuntu abandanya kwiga ejo bukera aho bukera tuzobikora neza kurusha ariko nabahaye ibyo nari mfise nabahaye umwanya nari mfise nabahaye n'ubumenyi nari mfise imana ibahezagire rwose nibaza ko indigezi zobana kugira ama space ibi byose biri ni kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere yasha si ibintu personnel gusa ko tuba tuzi ko umuntu ashobora kugenda kurahura ubwenge mu gihugu kanaka mba nizera ko bitazohererewe gusa abazosubira mu gihugu cyangwa adasubira mu gihugu abafise bene wabo bari mu gihugu uko biri kose uba ugiye kugira ngo ushobore kudevelopa potentiel yawe ariko doho turi ushobore kugira icyo ifashije aho wataye uruzumi rero imana ibahezagire rwose mumbabarire hariho umuntu yariko arasaba ijambo sinzi yavuyeko yavuye yavuye rero murakoze cyane imana ibahezagire rwose tuzosubira ikindi gihe nkuko twumvise amarekomandasiyo ya Bakonide n'abandi tuzoshobora gutanga ikindi gihe tuzokora space tuzobikora hakiri kare ego merci beaucoup may God bless you